avuga menshi rero abagore rimwe na rimwe mu gakuku hari aho umugore wumva agiririsha ari mugenzi we kubera ukuntu abanyamahoro n'umugabo wiwe kugira ngo rero akreye conflit canke abyure imuvurungano muri ugo ruga kibati genda bigenze gute nishari rya bimuteye imwe wavuga ati jaruzi avuga ati mbe none buryo umugabo wawe mubanye gute mu bikorwa bijanye n'ivyo mu gitana aragutamba ararondeza kuvyinyambaro n'ibindi hanyuma mu nyuma gahava abonye aho kuvyo kwambara yumva uri satisfait atakibazo aca yinjira rero mu byo mu gitana kaza ati mbega none umugabo wawe akora gute aragutunganiriza neza aragutunganiriza Ingo Zani TV, Ingo Zani TV, we could cry. Oh. Salut mes frères, mes amis, turabakunda cyane twama tuhari kugira ngo twinterchange dutange ivyumviro tubibahe namwe mu biduhe ariko kandi nkaba nongera ndababwira ati kumbure muri commentaire tuhahuriye gerageza ikiganiro twabakoreye mugire ico mukivuzeko kuko ntitwikwije yaho twobazanira amaide yose kumbure mu vyuma mukeneye ariko duhure muri commentaire mutubwiye ati umusatirizi hajya anye mwatuzaniye ide nziza ide ya fresh atariko kumburi kuri kijya kintu niki cyari kugenduko rero no munsi uri special duswe guhura na Mwenyerumba lise myinshi ego kabisa twaherukana kera mbe buriya twaherukana muri 2024 ego twaherukana mu ntango z'umwaka wa 2024 reka ndakwifuriza umwaka mushasha noneho reka twaratambwe kuwinjiramo twaranawinjiyemo turanawugenze urakoze cyane bwana mumenyesha makuru kunyipfuriza uwo mwaka namwe mu buronkemwo byinshi ndakwakiriye kandi ku yindi ncuro kaze urisanze noneho nturi n'umushitsi uri musangwa kuri Ingo TV kuko sijya mbere kumbure tukwakiriye murakoze cyane kabisa ego nanye ndabyishimiye cyane kuba turi kumwe uno munsi dukorera ku cigwa cawe hananje burya sindamenya ico waduteguriye noneho ico tuja kuyaga kuki bo tuja kuyaga ku gituma ingo nyinshi zisambuka murabona ko muri kino gihe abantu bubaka baja kubaka kenshi urugo ntirurame rero impamvu zimwe zibitera nizo tuza kwiga tuza kurabira hamwe muri rusange ariko je ndibaza burya ingo nyinshi kwahukana sinzi ko ari kubibona jewe kubganje ndabona umengo akenshi ingo zahukana bivuye ku bagore sinovuga ko biva ku bagore gusa ahubwo gituma ingo zisambuka biva kuri byinshi mugabo baba bagabo canka abagore birashika rimwe na rimwe hakaba impamvu zuko ingo zisambuka ariko rero Mwenyerumba ndashaka kumenya burya urugo basi umugore n'umugabo barubatse urugo barabanye burya kugira ngo urugo rwahukane canke umugabo yahukane canke umugore yahukanye ubwo nivyo babiva kumbure guhera mu rukundo rwabo bakiri inkumi n'imisore ugasanga kumbure hari ivyo batabwizanye ukuri kumbure hari ukuntu batatora umwanya ngo baganire kugira ngo nibubaka baze barasubira barondera akanya ko kuganira ico nico kiri mu kumbure mu bituma egome ikintu ca mbere na mbere gituma ingo zitarama zo muri kino gihe harimo nibibihe by'amajambere ikindi gigira kabiri hariho kutamenya inshingano z'umwe wese muri babiri bagiye inama gushikaho bagera ku rugero rwo kubaka urugo benshi rero ukunda gusanga batamenya inshingano zabo ntibamenya responsabilité zabo basanga bariko baragongana bagwanira responsabilité ibyo ni kimwe mu bintu ahanini bitangura gutuma ingo zabo hagati yabubatse zisambuka no kuvuga umugore ntamenya icari umugabo nawe ntamenya icari umugore kenshi ntamenya inshingano yiwe n'umugabo rimwe na rimwe ugasanga ntamenye inshingano yiwe haraho biva kuri umwe canke ku wundi bigatuma urugo ruhungabana canke rukanasambuka wanashaka we kuri wewe wibaza ko umugore mu gihe umugore atamenye inshingano ziwe uko kutamenya inshingano z'umugore birangwa niki mbo kenshi umugore mu kutamenya inshingano ziwe ahanini urakunda gusanga ashaka kwigira umugabo mu rugo
akarondera ibintu byose dufate agashaka ko ari wafata ingingo mu rugo cyanye akaba ari we agena umutungo ukora mu rugo gutyo gace usanga umugore umugabo arabuze ijambo ibyo rimwe na rimwe birakunda kugaragara mu bagore cyane cyane bubatse birize nk'amashure aho usanga nk'umugore afise agashahara gakuze ugereranije nako umugabo umugore rero agasanga rimwe na rimwe ashatse gukumira umugabo mu bijyanye n'igenamigambi canke ibyo gutunganya kazoza canke ibishobora gutunga urugo none jewe ico mbona ata kibazo kirimo dufate umugore ahembwa umushahara usumba w'umugabo sivyo umugore niwe aronka amafaranga menshi gusumba ay'umugabo uri kurantahura none kuvuga ati umugore arazanye iciyumviro ati mugabo wanje mbona uyu mwaka canke ku kwezi twabigenza ukuntu dukora ukuntu eska abarenze inshingano ziwe mu by'ukuri rimwe na rimwe iyo habaye kuja inama baraheza bakabyumvikana ko kurenga mu nshingano nuko umugore agena ati jewe nahembwa nimba nahembwa 300 cyangwa 400 nawe uhembwa 100 we wa mugabo we nta jambo ufise kuri aya mafaranga nije menya nyene ndayagenera igikorwa aza gukora kenshi na kenshi birashika ingo zigasambuka bivuye kuri ico kintu cyangwa ugasanga umugore umukozi wa leta gusa n'umudandaza kumbure wewe arangura akinjiza ibintu akuye hanze akaronka amafaranga menshi kumbura umugabo ugasanga nta mutungo muremure canke mwinshi yinjiza mu rugo gutyo rero ugaca usanga umugore ashatse gufata inshingano z'umugabo ibyo byama byabaye aho rero haba habaye kwihenda birahera ngaho ugasanga ingo zirasambutse were kubwa uvuga ati umugore ntakwiye kuronka amafaranga menshi asumba y'umugabo mbo ni byiza iyo umugore yabonye yamenye inshingano ziwe n'uruhara rwiwe mu rugo ku mugore w'ubwenge aciye akenge ibyo ntibishobora kuba kuko umugore hari ikintu asabwa akorera umugabo kugira ngo umugabo yiyumve ko ari umugabo icyambere na mbere umugore afata kugira yerekana kugira ngo umugabo yimbe ko ari umugabo icyubahiro iyo tubisomye je nakunda kwisunga ijambo ry'Imana kabisa kuko ni naryo ryubaka mu gitabo c'imigani igice cya 14 umurongo wa mbere havuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe bariko igipfafa kirusambuza amaboko yacu rero rimwe na rimwe abagore kuri ico kintu barakunda kwasamarira ugasanga bo nyene nibo bisamburiye bagasigara bicuza bati iyo menya kandi byavuye kuri bo hari umugabo twigeze gutera inkuru ambwira ati jewe umugore sinoshobora kumuha ngo mutahe ngo adandaze canke umugore sinoshobora kumuronderera akazi ngo aje gukora akazi gatuma aronka amafaranga ahubwo ico nkora jewe nk'umugabo ndarondera amafaranga hanyuma maze kurondera amafaranga umugore nkamuha ico akeneye cyane ndamubaza ati kubera iki ubikora uko ati umugore agiye muri business ni kuvuga mu mutwi we hazokwama ati ejo mvyuka kurangura he uno munsi nza kudandaza gute ati kugira ngo aze amenye inshingano ziwe canke ampe gwa rukundo aha amafaranga usanga bigoye none munyerumba burya uwo mugabo yavuze ati jewe umugore wanje nta kazi no muronderera nta mutahe no muha ngo adandaze ngo kuko ngo bituma ngo burya rukundo yankunda arukundamo amafaranga uwo mugabo ubona yari mukuri by'ukuri kucyumvira nk'iki ibintu byose nimagiriranire kurondera amafaranga ni byiza kuri ico kintu uvuze mugabo umwe wese ategezwa kumenya inshingano z'urugo ubwa mbere ikintu nyamukuru tugeza kwibaza ati mbega ni kubera iki urugo rwabayeho tusubiye inyuma mu gitabo cy'itanguriro turabona ko Imana yaremye umugabo umwe yitwa Adamu ariko mu nyuma ntawo bimenya ntawo uja kuri byinshi gusa baravuga ko Adamu yari ahantu afise irungu ibi kuko yaragerageje kuraba ibikoko byose uhoraho yari yaremye mu itongo rya Edeni uhoraho arabona ko atakintu na kimwe gikwiranye n'umuntu
kumbe yarabonye irungu Adamu yari afise. Noneho aravuga ati reka ndamuronderere umufasha bikwiranye amube hafi. Hanyuma ihoraho acarema acaraza ku rubavu igufa rimwe mu rubavu rw'umugabo arirema nk'umugore. No kuvuga umugabo kuba wenyene kuba ahantu ha wenyene n'ukuri si ikintu ciza. Rero iyo umugore adashoboye kurimbanya ivyo bintu byose ngo yibuke ko impamvu yatumye yubaka ahanini atari kurondera ibintu, kuko kenshi na kenshi hari abahitamo kubaka ingo zabo kandi base bafise amafaranga bafise amamodoka. N'abagore bahitamo guta kuva mu rugo kwa base kugira ngo basange umugabo kandi bari bafise byose. Hari ikintu rero babarondera namwo umwe arondera mu wundi. Kuvuga byose rero ni magiriranire. Ibyo bita efemere. Ibyose ni magiriranire. Ico ndakuronderamo nico nawe ubundonderamo. Ni byiza kubaka urugo no kugira umwete mu kurondera amafaranga yotunga urugo canke kurondera ibintu byotuma urugo rubaho neza. Ariko mutirengagije icatumye mutorana. No kuba ni rwa rukundo niko rubahuza. Rero iyo hagize umwe ataboneka mu gihundi umuntu yaramukeneye acyatangura kuba umujenyene. Agatangura kuba abona mengo ari icake haniwe. Noneho bigaca bibyara utangura kwikekana kwinubana bukebu. Mbeho umugabo nawe ntiyoba ari nawe mu bituma urugo rusambuka. Egome umugabo nawe nyene arabigiramo uruhara. Umva hariho abagabo kenshi yafise amafaranga yitwararika cyane ibyo kugwiza umwimbu wubaka urugo. Kenshi na kenshi ugasanga umugore ari mwirungu. Ibyo ngira ngo mwama mwabibonye hirya no hino. Ugasanga umugabo atahasandwe ijoro yaremerewe n'akazi, business yaremerewe n'akazi, ari nk'umushoferi cyangwa umudandaza. Agasanga umugore yasinziriye n'abana ntababona agahita aryama saa 11 agaca byuka akagenda. Burya ivyo bintu iyo bimaze ukwezi abiri yamuca usanga umugore nawe ari umwe yafashe izindi ngingo. Ibyo biri mu bituma navyo nyene ingo zisambuka. Ubundi rero uvuga ati kurondera amafaranga ni vyiza, ariko ugeze mu rugo naho umenya ko ugeze mu rugo uganiriza umugore, uganiriza abana, usubira umwereke gwa rukundo wari ufise kuva ukimurondera. Nibyo iyo ni erere ikomeye cyane abagabo bagwamwo. Ugasanga kenshi kubw'umwitwarariko ukurondera amafaranga n'ibintu bitunga urugo. Ugasanga yibagiye umuryango. Ugasanga n'umugabo wamubaza ati mbe ujya mwana yitwa nde, ugasanga ntazi n'izina ryiwe. Umugore yamubaza ati yavutse ryari, ntazi n'igihe yavukiye. Ugasanga yatwawe hanini n'amafaranga. N'abagabo benshi by'ukuri no hanura nk'abagabo barabe neza mu bintu bisenya ingo cyane kandi bikabasenyera batavyifuza. Harimwo kumara umwanya muremure umugabo ari byo gushaka amafaranga ashaka ubutunzi, mwaka akibagira yuko igihe umugore yamuza ko ibigori yasize wabo byeze bakaba bakeneraniye muri ubwo buryo. Ivyo unyibukije ivyo byatumye haza ikintu ijambo bita ngo abapfubuzi. Sinzi ko iryo jambo wigeze kuryumva. Iryo jambo rirahari mbere rireze kweri. Iryo ryaje gute? Urabona iyo umuntu amaze kuronka amafaranga menshi ni kuvuga haragera igihe usanga n'umwanya wo kwibuka urugo rwiwe ubura. Ugaca usanga umwanya wose ari mu mafaranga. Burya kibagira ko n'umugore aba mukeneye. Bagore babo ugaca usanga barondeye ubundi busore bugifisa amaraso agishushe. Turabibona hirya no hino. Tujewere kubera ko umugabo ari busy, ari occupé cyane n'akazi, reka ndondere uzuzara mugira mu gishingo. None munyerumba. Byukuri kubona umugabo yobura akanya kumbure gahagije ko kutunganya urugo rwiwe. Ingingo umugore akwiye gufata niyo guca arondera gasore hambavu kugira ngo basikaze karamutunganiriza by'abakeneye. Mu byukuri icyo novuga ubwa mbere na mbere uwo mugore yoba yasamaye cyane. Igihe umugore amaze kubona ko umugabo by'ukuri atakimwitayeho ari kure yiwe, abagore benshi babita ngo n'abapfasoni. Ugasanga ntiyubahuka kuvuga ikintu kimubabaje cyangwa kimubakiye iyo ageze imbere y'umugore wiwe, y'umugabo wiwe. Rero muri iyo ntumbera akavuga ati je umugabo wanje urabona hari habo usanga barabaye ibiseme, baravyibushe, bafise amamodoka,
bagiramwo ugasanga mbere n'umugore ntiyubahuka nukuvuga kari ku mutima ngo abwire umugabo wiwe rero rimwe na rimwe gufata ingingo nk'iyo yukuja kurondera umupfubuzi nkuko tubibona hamwe hari igihe haba habaye ibintu by'isoni ugasanga umugore ari timide ntiyubahuka kubwira umugabo wiwe ikimubakiye mugabo kajya gasore kari hafi gakunda kumubwira ati wa mugore uri mwiza uko biri kose ugasanga arakumbuye kubwirwa ko afite amataye meza cyane ko ari mwiza arakumbuye kudragwa arakumbuye ya majambo akunda kuva mu bagabo atuma umugore nyene aba motive none rero uwo muntu amaze kuyamubwira akavuga ati by'ukuri ntibyari bikenewe je ko nyaga n'uyu mwana benshi niko bakunda kubigira yego ati mugabo kubera umugabo wanje mbona atari hafi kandi ntamwubahuka reka nikore kuri wa wundi uwo mugore by'ukuri aba yasamaye bikomeye kuko ni intango yo gusambura urugo rwiwe ategeza kurondera entrevue gusaba umugabo wiwe umwanya ikiyago ikiganiro kugira mubwire akari ku mutima ego niyo tangura niyo kugira muri ivyo bintu mu gihe atara mvugana n'umugabo wiwe ngo yumve impamvu ibitera reka for example dufate yuko uwo mugore n'umugabo barakoze ubukwe hariya anye abamarene n'abapare baba hari urabona ko ivyo vyoba ibintu kumbura uwo mugore yobwira umumarene wiwe ati jewe umugabo wanje mu gitanda ntandaba bo si ibyo mu gitanda gusa burya ikintu kimwe womenya abagore ntabwo barajwe ishinga n'ibintu byo mu gitanda hanini ijya ni facteur ya kabiri bezwe ya mbere ubwa mbere ni occupation kuba yumva ko akunzwe kuba yumva yuko umugabo wiwe amwitayeho igikorwa cy'imibonano cyangwa igikorwa cyo mu gitanda kiza ubugira kabiri burya wanashaka umugore yoshobora kumara n'umwaka cyangwa n'amezi 6 adakoze imibonano mpuzabitsina mugabo mu gihe abona umuntu ari hafi yiwe mugabo bica bihamagarana aca bikenera no kuvuga gikuru ni ijya keya kujya kumwitaho gikuru ni keya umugore abone by'ukuri ko umwitwararitse si ikintu menshi hari ikintu batatahura samahuzu menshi umuha ntabwo ni ibintu byo kumumakiye umuha akeneye umwanya wawe akeneye kumubwira amajambo meza yamuremesha mbere basanga bigenze neza rero hagati yabo babiri ni magiriranire ego tutagumbye ku bagabo gusa ariko n'abagore barafise intambamye kumbure zimwe zishobora gusambura urugo rwabo nk'akarorero urusaku ndavuga amajambo babwirana hagati y'abandi bagore bagenzi babo kuko mwenyerumba nyimba ntihenze ni gake umugore ashobora kugira umugenzi iyo mvuze umugore ashobora kugira umugenzi sinzi ko ntahura kuko jewe nawe tushaka kuba abagenzi atajaruzi dufitaniye mugabo kugira ubona abagore barabaye abagenzi batafitaniye jaruzi atajaruzi rimwe biragoye ugaca usanga rero umugore ariko yiganira mugenzi bati yo tijewe umugabo wanje vraiment arantunganiriza neza sinidoga no kuvuga urugendo rwa mbere turarumara urwa kabiri tukarumara ngira ngo ndabitahura nk'umuntu akuze kandi we na bamunyesha makuru we urazi vugo fobeko no kwa gatatu turarumara kandi tutidoga wa mugore hariye anye akavuga ati je umugabo wanje nawe ko urugendo rwa mbere turumaze aca umengo ibintu birarangiye ubwo ntibadashoboye burya rero ugaca usanga wa mugore yumvise ko abandi ingendo zitatu bazigenda kandi bakazishika amahoro kandi bakazirangiza neza ucumengo yaribwe bigaca bituma nawe arondera ukuntu izo ngendo zitatu nawe yozikwiza novuga ikintu kimwe cyane igihe ibi bintu by'ama rezo sociaux cyangwa ibi bintu byo kumenyesha amakuru no kuvuga imbuga ngurukana bumenyi hari ibintu zikabya hari ibyo batubwira hari ibintu abantu bagenda biga bigenda bivuka gushasha ariko waza kwitegereza rerema ukaraba impagarike y'umuntu no kuvuga physiology kema umuntu ngena aremwe ugasanga biratandukanye n'ibyo abantu bari kuvuga rero abagore by'ukuri n'abantu bakabwirika niko no bivuga mu rurimi rw'iwacu rw'ikirundi aho kuje sindagutahu mbo cyane abagore n'abantu bakunda utujambo kuvuga menshi rero abagore rimwe na rimwe mu gakuku hari aho umugore wumva agiririsha ari mugenzi we
kubera ukuntu abaye abanyamahoro n'umugabo wiwe kugira ngo rero akreye conflit canke abyure imuvurungano muri urwo rugo akibati genda bigenze gute nishari rya bimuteye imwe wavuga ati jaruzi avuga ati mbe none buryo umugabo wawe mubanye gute mu bikorwa bijanye n'ivyo mu gitanda aragutanga bararondeza kuvyinyambaro n'ibindi hanyuma mu nyuma gahava abonye aho kuvyo kwambara yumva uri satisfait atakibazo aca yinjira rero mu byo mu gitanda kaza ati mbega none umugabo wawe akora gute aragutunganiriza neza aragutunganiriza ati jewe kabisa angeza kure yego hari ayusanga no kubimenya tababizi ari kugira gusa asenye urugo rw'abantu kugira ari umugambi wo gusenya urugo kuko keshi na keshi ivyo birashika rero umugore muzima ivyo yobitinya cyane agaca kure kuko iyo usomye mu gitabo ca Petero wa mbere gice ca mbere gushika no ku murongo wa 4 havuga ngene umugore ateza kwifata umugore agengwa no kubaha no kumvira umugabo wiwe buhe byose urakoze kandi kindi naco umugore abwirizwa ngo ugushaza kwanyu ni kuba ruko gusiba imishatsi cyaye kwambara impuzu zirembye zikabije ahubwo kuba ko umuntu w'imbere ashijwe mu mutima guko niko abagore bera bashaza kera banezereza abagabo babo ngo n'umutima utekereje burya rero umugore amaze kuja mu gakuko yo kwitegereza kabanza karabyo jambo ico yo mufasha kugira ngo agire umutima utekereje utuje yumvire yongere yubahe umugabo wiwe burya umugore arimo ikinyabufura yubaha umugabo wiwe kandi umugabo amaze kubona ko umugore amwubaha by'ukuri biranatuma umugabo amukunda ico gikomeza urukundo rero muri make abagore bo kwirinda gakuko cyane kuko kenshi na kenshi ego hariho abakundana mugabo ijaruzi akantu kagashari ni ndemanwa ku muntu w'umugore sindamenye ico bivako ngira ngo tuzosoma ibitabo tuzogerageza kwagura turabe ico bivako kintu bitaziza ni feminine canke gukeba hagati y'abagore no kutanezeranirwa umwe amerewe neza uwundi ntashaka kubona ko uwundi yomererwa neza kumurusha numva akona kantu kugukebana kari hagati y'abagore jewe ntarasobanukirwa neza ngira ngo tuzoviga mu kiganiro kizokurikira sawa turangiza ikiganiro kumbure ni byinshi dufite byo kuyaga ariko turacari kumwe mwenyerumba turacari kumwe dufitaniye byinshi byo gukora na cyane aho ibi ari biganiro vy'ivyigwa yego ikiganiro cacu rero si kiganiro cyo gutwenga gusa ahubwo ni kiganiro gishaka guhindura kumwe waruri kigatuma uhinduka mwenyerumba muri rusangi rero imbere yuko turangiza ikiganiro impanuro ushobora gutekerera ingo abubatse nkuko twahereye ubwa mbere ariko turiga ku kibazo kijanye n'impamvu ituma ingo zisambuka kandi ukaba twabonye ko yaba umugabo cyangwa umugore bose bashobora kubigiramo uruhara hari impanuro nagomba gutanga ubwa mbere na mbere na cyane ku bagabo kuko kenshi umugabo niwe rurangwa mu rugo icyambere na mbere novuga nti umugabo ategerezwa kumenya iki kintu nukubana n'umugore wiwe nk'ubuzi bibereye nkuko tubibona mu gitabo ca Petero wa mbere gice ca 3 murongo w'indwi amenye yuko umugore wiwe badahwanije inkomezi agerageze kumwihanganira iyo bishitse umugore wiwe agahugumba ico nico kintu ca mbere nobwira umugabo nukubana nawe n'umugore wiwe nkuko ari imbombovu n'umuntu adahwanije inkomezi n'umugabo umugore rumba n'imbombovu ngo ntibahwanije natwe inkomezi agerageze kumurabana ijisho ry'impuhwe kandi abane nawe nk'uwuzi ibibereye amenye ko ateza kumuba hafi amenye ko adashobora kwitwararika ibikorwa gusa byo guteza imbere urugo ngo yirengagize cyakiri cyatuma aja kurondera umufasha nuko ico ku mugabo nuko mbona no muhanura umugore nawe abagore bakwiye kumenya inshingano zabo ico ni cyambere kubaha no guha agaciro umugabo wiwe nico kintu cyambere gituma n'umugabo akunda umugore wiwe abo bagore baza gusamara bakavya mu myambarire canye kurondera gutsiba imishatsi nkuko naka yabigize canye kumviriza kuja kwemera ko abandi bagore babaja mu matwi bababwira ngo abagabo babo ntibashoboye bagende bukebuke bubahirize umugabo wiwe ari kintu kimuteye amakenga ntazo mutinye
nimba musabye umubonano baze bafate umwanya baganire byihariye hanyuma umugore avuga kari ku mutima kandi umugabo nawe azomwumviriza muri make ku mpanuro no habagore nuko yogerageza kumenya ko umugabo wiwe ari umutwe w'urugo rwiwe hanyuma ikizokenerwa mu rugo azokwegera umugabo wiwe amubaze ntarinde kubisakaza hanze babivugana ari babiri yego hama mbega bajya abagore na bajya abagabo nabo baza kurondera udukumi hanze kandi bafise urugo rwabo kuko nivyo biri mu bintu bituma ingo zisenyuka ni iki baba babuze mu rugo rwabo mbega baba bagiye kurondera iki muri bajya abana bakiri bato ikintu ca mbere na mbere burya umugabo gituma umugabo aja hanze y'urugo yatafise izindi ngorane nka zimwe twahera ubwa mbere haraho ikintu bita manque de respect umugore ugasanga ntaha agaciro umugabo ntamwubaha umugabo atashe ukamenga nta kije kenshi na kenshi umugabo araraba umugore ngene yifata ngena mu maso hiwe haba hameze mu gihe umugabo atashe akaraba surire akeyante akaraba ngene yakiriye mu twararika akaraba ngene muzimana n'abagabo usanga abagore babo babatanye abakozi gasanga umukozi niwamenya ko umugabo yatashe akeneye gufungura akeneye gusukura ibirato buryo umugabo ico kintu kirashobora gutuma akura umutima ku mugore bacu usanga umugabo rimwe na rimwe kubera abona umengare umujenye ni wenyene bigatuma avuga atereka ngende mpindure ivyiyumviro ndondere udukiri duto tuzomfata neza kesi na kenshi ubusamazi butuma umugore aja hanze umugabo aja hanze bohera ku bagore n'abagore ubusamazi bw'umugore ugasanga mbere wanashaka ntanamwanka wanashaka aranamuha n'icubahiro umugabo ugacanga ariko arasamara yirengagiza utuntu duto usanga umugabo yagiye tutirengagije ko hari n'abagabo bagenda kubera ubube gito umugore akora byose vrema wonzi ngwimfizi ntiyimigwa ya migani ya kera ejo usanga umugabo arabikoze uko mugabo cyane abagabo bakuze cyane ndaharura abagore vrema abagabo bakuze barinze barenga ibigo kenshi za gusanga impamvu nyamukuru yatumye umugabo arenga ibigo ari uko umugore wiwe yasamaye uhereye bakibana mu cyubahiro yategezwa kumuha mbega kuri babagabo bobo usanga kumbure bakora ahantu kure ugasanga barashoboye kumara hafi umwaka batari kumwe n'abagabo batari kumwe n'abagore babo bitewe kumbure n'akazi bijya navyo birashobora gutuma kumbure umugore arenga ibigo ugasanga umugore agiye gusambana hanze kubera ko umugabo ntari hafi kumvuza akazi ico kintu naco tutakirengagije coba kiri mu bituma kumbure abagore batibanga canke barenga ibigo ico byukuri twokirengagiza kirimwo nakubwiye ko kenshi umugore yumva abaye wenyene akumva muri we hari cyakehaniwe iyo rero umugabo asamaye kumbure ubuhoho biroroshe telefone zaraje akamarindwi canke zibiri atavugana n'umugore wiwe abari hafi yiwe azomumurabira ariko dufate basi uramuba hafi kuri telefone gwa rukundo nirujya nyene kandi imiyagire nijya nyene muyaga kujya nyene uwo mugore yoca yiyumvira ko yoca inyuma y'umugabo mu gihe azi yuko umugabo ari mu vy'akazi wanashaka ugasanga umugabo yari nta mico mibi arimwo uwo mugore nawe ico coba mu byotuma kumbure amena ibanga canke akarenga ibigo mbo ico nico tuma amena ibanga ariko je ngira mvuga ikintu kimwe hari umuntu agenda hanze mu bintu bijanye na diplomasi nk'umudiplomate aserukira igihugu ugasanga asize umugore muhira akazocumita imyaka n'imyaka iyo adagarutse hariho n'abagenda kumva zo kwiga amashuri ugasanga agiye nko kuca doctora nko muri Amerika canke ahandi agasiga umugore ngaho akamara imyaka 4 atagarutse muhira kuraba umuryango akarorero hariho umu docteur umwe nzi nawe mvuga izina yaragiye ngo agiye kurondera specialite hanze amara acubita imyaka 3 adatashe bashi umugore wiwe yari ifitiye uwundi mugabo kabisa yaraza mu nzu amenga n'umugabo mu rugo ego yagiye Bujumbura agahitana imikeke agahitana ibiro wundi mugabo yinjiriye umugore yinjira mu rugo rwa nyamugabo nk'uwinjiye mu nzu iwe n'abana ba nyamudogiteri bari baramwibagiye bakira uwo mugabo muri make rero ubuzima bwo kwisi
burya Imana yari yaremye umugore n'umugabo kugira ngo bamarane irungu. Ariko muri iyo bishitse rero ibyo urumva umudokiteri nyimba yari umudokiteri urumva ko yari na telefone ntiyabaho, urumva kumbe nta biyago byabaho, wanashaka telefone yarabaho, baranaganira na nyamukuru. Si ukuvuga ngo ntibyabaho, ahubwo byariho umugabo ntigira arondera umugore kugira ngo amuyagishe yumve ko basi ko kumbure ngira ntiyamubaza na situation nyene iby'urugo bwe byifashe, ariko bakayaga ibindi. Mugabo uwo mugabo yari yaratahiwe kweri. Ibyo ni ibintu jewe niboneye bari baramucungiwe. Yego no vuga rero kimwe nuko umuntu ahanini yomenya atari nk'ibi bintu bijanye n'akazi k'igihugu, ndavuga nko ku basirikare bo bishika bakaja mu butumwa hanze bw'amahoro, mugabo hakaba hari ikiringo kiri determine bakora hanyuma bagahava bagataha ihagari wabo nk'abandi bantu by'ukuri bigaba bari libre. Umugabo ntiyarakwiye kumara amezi 3 atabonanye n'umugore wiwe ngo aze kuba ku rugo rwiwe. Muri kino gihe ikintu kibangamiye ingo ni kuba abantu ibintu bya célibataire géographique badakorera hafi y'imiryango yabo, ugaca usanga ntibacitwararikanye maze bigasambuka. Rero nkunda kuvuga nti hako urugo rusambuka burya amagara rutamajana. Burya abantu bamaze kwifatanya, umugabo amaze gufatana bamaze kuba ku rugo, burya ni uhoraho akorera ibikorwa by'irema, kandi iremezo ry'ikibano canke ry'ubuzima muri rusange n'umuryango. Iyo imiryango ipararanganye igihugu cyose gapararangana. Rero abantu bari bakwiye kumenya iki kintu gikomeye cyane, ni education de base yerekeye umuryango, kuko umuryango utekanye no mu gihugu burya igihugu nka cyose kizotekana. Rero abantu bari bakwiye kuraba ingo bakaziha agaciro imbere y'ibindi bintu byose, imbere y'amafaranga cyane. Ubundi bakabana hagufi, uwo mugore akava iyo ari nyambarakazi akaza agasanga umugabo bikagenda uko hama bagakomeza urugo. Yego bagakomeza urugo. Muri rusangi nta muntu yobivuga ngo abimare. Ikigwa kijanye n'umubano n'imibano y'abantu n'abandi ni kirekire cyane, mugabo muri make nta mugore cyangwa umugabo bategereza gutana. Nico gituma kenshi na kenshi bavuga ati muzobana karamata. Umuntu wese asega ati nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata. Akaramata rero nta gutana biba biri. Mwenye rumba reka ndagushimire, ariko kandi ndabibutsa ko vuba cyane tugiye kubazanira kumbure ikindi cigwa, aho nanje kumbure iki cigwa ibi vyigwa nabimuhaye, kuko ni navyo kumbure mbe sinzi ko ari byo mwamwarigiye, kuko murabahinga cyane mu bintu by'ingo, mu bintu bikumbure vy'indero, mu bintu vy'iki, ariko kumbure ibi kuba mu rukugira ahubwo abari ibintu Alo Mwanyerumba. Ego mishimire cyane. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Asante. Ego. Nari nabigiye. Doko bakunzi ba Ingo TV reka ndabashimire, ariko nibaze ko twaramutomboye ni Mwanyerumba naho abafatiriwe n'akazi, ariko nkuko ari vyigwa kumbure yaduteguriye, sinzi ko ari byo yigiye, ariko no muhinga wavyo kubijanye n'ingo, kubijanye n'indero, haba kubigeme canke aba imisore, ni vyigwa byinshi Mwanyerumba kumbure muzodushikiriza kuri Ingo TV. Murakoze. Rero kwiga ahanini no kugendeza ni bintu bibangabanganwa. Kera bacu mugani mu kirundi gukuraguza kurutwa no kugendeza. Rero uretse ko hari ivyo tuba tutakurikiranye mu mashuri, hariho n'ivyo tuba tuzi mu bitabo tuza turasoma, ndetse hari n'ivyo tumenyera mu kibano tuganira. Rero rimwe na rimwe tuzohora tuganira ku bintu byose, hanyuma turabe yuko twohindura imikorere kandi cyangwa twogwiza umunezero mu bubakanye cyane mu gihugu cyose muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze. Ingo TV.
Ingo TV, we could cry. Oh.